aho kigeze uno munsi mu vy'ubukene no ku aho nabi cyane no kugira gute ntawe bigarukako amagorwa y'ikivumva abarundi bagowe muri no misi cyane naho kigora bigarukako mugabo ikibaje rero ni ingene tubona uburongozi buguma bwigenza n'ingene n'ibihari ukabona yuko tudahinduye zo ngendo turashikayo ubwa mbere ahari uburongozi bukomeye haba rigueur mu gukurikiza amategeko kubaha amategeko akarorero ko kubaha amategeko bizokugora kuja kubwira abandi uburi mushikiranganje canke uri president ngo ubaha amategeko nawe rwego hejuru vyakunaniye aho caduhera he kwibwirizwa shingiro barahirira déclaration de biens kwerekana amatungo nk'ico kidakogwa mgato kuva ku gihugu ari ibintu bisanzwe ivyo bujyana kamara amazi ahandi baca bayita haute trahison j'ose le dire ahandi ni haute trahison hari ico bita haute cour de justice kiri mwibwiriza shingi urwego rukuru rw'ubutungane rushobora gucira imanza n'abantu bamwe bategetse numugani kugira rujeho gwanditse mwibwirizwa shingiro itegeko ritandukanya amabanga ya politike n'ayubuhiga kugira abantu buhinga abantu bashingwe amabanga bashoboye ntibyanditsaho riri mu kabati mugabo indongoze ntizibishoboye itegeko riranitse rihajya no wacu ngo tugira turwanye igiturire ugira urwanye igiturire hevre fo kamwe ko tuva ubuharagezaho ibyo gusiga ni nkore ku maso tuvuga intuze ubeshi bihagarara dushake duhere no hejuru bavyumve kuki igihugu kamembe turabona ngene kirokira aho kigeze ica kabiri itegeko rije kurwanya ibiture ryojo ngira ntibacibuka niyo riri nta nubuzi nibiririmwo kurwanya igiturire nta mategeko uri kurerekana icavuga abantu ngo bayamenye mugabo ngo tugira oya ntibishoboka ica kabiri hari ikintu cyo occulter une réalité uburongozi buremanga ibintu ngere bimeze iyo kimeze gutyo nshaka kuza kuvuga ngo ibintu byifashe neza iki discours nta madovize ngo bajya abanyagi baruguru ngo nta dovize ngo nta dolari bakeneye igitoro gikeneye ngo abatunzi gusa imanga ko byakunaniye ahubwo hakuza kuvuga ko ibyo bintu bidakenewe umushikiranganje w'amagara y'abantu wenyine ejo bundi yavuze yuko incanco zo gukingira raje kugira imbwa ziri abantu ntibapfe samahera agaciro n'abantu bose bapfuye ujya rucumwira ngo idora ntiyararikeneye ujya ubuzima bwa idora ntiyararikeneye ujya rizana ubwo rucanjo iyo miti y'abagwaye amadiabete amakansara abagize abagwaye ibiki yose ribwo iraza mu gihugu izanwa niki ujya mwagiro ntiyivuza rero aya maskanera amaradiyo dose dukoresha n'ibiki byose bizanwa niki igitoro umunyagihugu ntarize ndakeneye kwiyunguruza ntakeneye isuku rimutwarira ibicafu n'amamundo ntakeneye abakara ibimuzanira no vyanse rondera handi ikindi ibibazo bije kurondera amabuke misere buke misere no kwama urondera ikindi kintu ushaka kuvuga ngo icyo cyagutingura ubutare abakoroni barabutunyigeje imyaka 60 turi ngaha ubwo butare barabutwaye ntiburi mu isi yacu imanga ko rero twasamaye buri ngaha mu Burundi turiko turabukoresha neza imanga mugabo so wabukudegeje ko yose ntibimbu isi y'u Burundi ngo bayitware tuyifisaha Burundi riyo buri igitoro kibuze kiri Dar es Salaam tabuze abaja kukizana bikama kwakundi igitoro caje muri Sopebu canyurujwe kigenda mazima yongo vyabagijwe ndi gitoro kiruzuye amastation nase kuja kukiraba ico gitoro cuzuye tugasubira mu maplaque yo kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu ni cyane je kwimodoka yanje inwesha go kuwa gatanu kuwa kane ubuko nyiranduga ingozi cyari nduga handi nina manuka kuwa Mungu
imodoka iri apla ndoja ndindira kuwa kane kuwa mbere no kuwa gatatu nzotonda niki mugabo ngo ku mastation mu itoro curuze mu gouvernement abere mu itoro kiruze no vyanse hari fragrance kicanse kiranse umwana umwe ngo hari umuntu ngo yagiye gusabota igitora ari umuntu twarindiriye batumumenye wari we bagwe batubwira ngo ari wagiye gukubuza gogo abantu nibinjiza igitoro mu Burundi ninde ngo arazwi ngo yababariwe mu biro by'igihugu kubabarira umusabotere nk'uwo abarira gute azwi kuri vya leadership ni ikintu bita charisage donc abus de biens sociaux aho ibikoresho vya leta usanga bariko barabikoresha atacamira aho tubana imere ngo hariho ngo imirima y'abategetsi ngo irahana hariya ugasanga bamwe bo ni za DPAye bakubitirwa kwinjira muri iyo mirima imbere yo kuja kuraba ibikorwa by'akazi byabo ugasanga ca gitoro c'imiduga ya DPA kiho ciruka kuraba imirima y'abashikiranganje y'abategetsi y'abandi nibibonetse bikabaza muri iyo mirima y'ibihangange yiki hambwa zova ngo nibo barimye bambire kumba ariko bakoresha ibikoresho vya leta n'ibiki vya leta atacamira uri marima akoresha uburyo bwawe uniquement canke ibi vyintuze ibi byo mu matora usanga imodoka za leta umengo ibikoresho vya leta ico ni kiri kisibije ibikoresho vya leta biriko birapfa vyononekara hano gacabaza kuvuga ngo nibo bambere bakoze ibi bakaza kubwira abandi ngo ntavyo ngo nibabikore kandi bizwi neza yuko ibikoresho vya leta ariko ariyo biriko biraja uno murima wanako n'umurima wategetse kadaka genda directeur de PA directeur wade twari bigenda ibi confidence rebya nibikogwa ejo ko zoba cagitorokirahize ya modoka imaze iminsi rumarimara ubikoze gucyo n'abandi bacabana ko ariko bikogwa bacabijana mu vyabo ahandi ibintu by'uburongozi bibonera ntuze nibi vya incapacité de réformer. Incapacité de réformer c'est quoi? Nukuvuga gutegura ibintu ngo by'amahinduka ama réforme ukazorindira resultat no kuvuga ukazorindira amahinduka akamaragirira igihugu ukabura kubera iki bwa burongozi bwo gushira imbere l'intérêt général ya ma réforme maze biranga reka je nabereke durabye magatoyi Charwaze ruyashikanye kuki iyo réforme ntiyaje Charwaze ruyashikanye kuki imodoka ngizo ziraje munyo basanga no kuzigabangana barazigurisha viripi baratwara ya mafre hacagugwa izindi hako byadutwame harabirenze imodoka baragiye barihereza baragabanya ibiciro bazihanda ngo muri transport abantu baza mpampa ziragira hanyuma haca munyo hacagugwa izindi education ije reforme daba ebyindira ho bigeze hariso ndiko ndabeshamo ivya budget programme ngo haraje budget programme iyo reforme urarindire dacu zobupfubonye ngo tolerance zero arakora ibisiyo cagiye turarindire iyo tolerance twarabuze igisata c'ubutare ngo haraje je nari mu Rutana ingoma zivuzwa ngo ibintu biragira bicike muri hari muri 2014 2013 turarindira turabura ngo haraje ngo alliance ngo mondial pour sport ngo yatoye ngo ubutare ngo he ngo zawaga ngo he ngo tererare ngo ngo he ngo turakize ngo gakara mu ibara riraguye ya imurehe ngo turaro amakode mini yahinduke ya mbere yaraje bara reforme yindi hazi yindi ngo amakontra ngo yahora ngo turayahindwe kuva muri 2020 none ahinduwe abarundi bariko bakirira
ikawa secteur cafe ngo reforme era niba nagihembwa bamara imameze n'amezi no kuyivomera no kuyipompa no kuyivyangombwa ipu zakojere ko hari yanyi ipampa yagiye amazima yongo privatisation des entreprises publiques injo gihugu conyene amashira hamwe cananiwe muri aka karere dora tubitohoza cananiwe nuko amashira hamwe ya leta yarafise ibibazo adaguka raba za sosumiyo zigeze za onateri zandi na za braudi leta ifise imitaye zari zikomeza ko zitera zigenda disubira inyuma ama vision ngo 2027 turi muri 2027 yagiye no ikindi uburongozi bugira ni ikintu cyo ibi byo kuniyara science rero débat kutemera ibintu by'ubuhinga ubuhinga la science kwari ibintu ujya ntuzeyi Ndikumana Leonce bito Ndikumana Leonce yamuhinga amaze kugira ibiganiro bingahe ngahagaye ubu nibo muzana bakamuha intebe aho muri berbe bakamuhemba amahera tukomera tukamuhemba y'amahera hembwa hariya aze n'umwaka umwe adukosorere basiba ibintu ko ari wahora amagabo abandi niko bagira inshabe nk'ijya twayibira tuti ingo tuguhaye uhembwa 6,000 $7,000 turayaguha hakanyuruzwa n'imbunuza n'imburakimazi twoyahuwo nyene akadugirira ayo mareforme tukumva tukabona n'umurundi mwene wacu ngo tugirire ibiganiro recommandation garuka ubu nabarababaza ati mbeho nakaziye mwahinduye iki nibiye byo kunira sanse bicabiza kwama muntu guhungira mu bintu by'Imana Imana izotuzanira inyishu Imana irakunda Uburundi ikubana ikunda ibihugu byose we koresha ubwenge bwawe rero nawe igira impuzeze ndoguze ndatori kuvuga ubutubwa bw'Imana oya akazi karagabuye bagutoye gurutora inyishu z'ibibazo by'abarundi bibaruhije ntitwa twagutoye nguze gusaba Imana ngo abari ibikora mu kibanza cyawe Imana yaduhaye ubwenge twese nawe yabuguhaye aho bwira kiraraba ishuri kurabukoza Imana oya iyi nimwe bya obscurantisme religieux vyari muri nibura muri moyen âge hamwe bigira gukonda namuru witwa Galile ni muvyibuka mwagize muri histoire yavuze ngo ratere tourne autour du soleil mugabe ico gihe amashengero amayigiza avuga yuko ni izuba rizunguruka isi ngo c'est une hérésie condamnation ya mort obscurantisme religieux ati hago twangwa bacha bita ngo c'est une hérésie tugiye mu vyarite contre kuri kurwanya igiturire kuri so ati ikiba ntuzeje dans la madossier ibi y'amadovize avuze ngo amadovize gushaka n'uwarongoye berbe atinda kaje hakurikiranywe nde ayo madovize yagiye mu bihugu byinshi bene nayo n'usanga ariko aranyuruzwa janwa mu bindi bihugu kugura amazu hanze kugira iki abanyagihugu bagasigara bifumbereje za mpanda za cagiye ministère des finances za covid hakaba na complicité y'inzego za PARCEM umushiranga yavuze ngo ntitubone yagiye ngo yantacu ngo nibisanzwe ara amahera yicu yaca abanyagihugu fonction publique ngo amahera ngo abafonctionnaire bakababona ukarindira ukabura sopebu ngo igitoro ngo canyuruzwe kiragesera aho muri sopebu nta ukurikirana Falcon indege yagurishijwe hakugura yindi ngo hari amahera gana ngo kugira ngo kurepara ngiri muri Espagne ni igihugu yagiye amazima yo ngo ntawayerekanye abantu bavyibagiye s'il vous plaît igihugu yaragiye iyo abayinyikije ntawuzi iyo bayitwaye ubu rero ngo yindi nayo ngo ngo amahera gumagenda 20 ans après igihugu cyaranibwe no kugura n'iyindi 20 ans après
ikibazo cyo n'ubutungane mu nyuma cyaza ngo gusubiza ntiyezo ngo abantu ngo bivye ngo nibasubize abantu ibyo baratakambye ngo nibasubize nibaduhe raporo y'abasubije hasubije bangahe mbega basubije angahe byahereye la justice nishobora kwisototsa ngifate n'ikintu ngo ubutungane ngo butangure dossier ni leta isuri kabuha instruction kurikirana naka kubera kumbura imvo zindi dupfa ya justice do vendetta ntirikira kurikirana ngo nuko oya kubera urya nshaka kumuhonda mu nkurikiranire rero ko ari we yivye mu munyage ntibigaragara cyo bitaje de deux poids deux mesures zosanga uri karakurikiranwa wivye ngo amabati uzumva ngo umustanteri hari ngo imifuko ngo 5 yisimiragiye ngo mwirukeko igiturire ni hejuru le célèbre premier ministre uya yahinduye Singapore ari kuvuga iki kugwanya igiturire bimeze nko gukubura escalier uhera hejuru gukubura escalier akura ubucafa hera hejuru mwe byo kurunda umugani wa muvyeyi kandi ukibona ni ntuze n'ama infraction ikisa kibabaza rero ni iki nuko kugwanya igiturire amateka arahari mugabo uravye hejuru bigenza ukamengo mwe ntora ko ari igiturire ibi vyari smile site ni igiturire ariko ntibabibona baravyirengagiza blanchiment donc il y a site no kuvuga gutunga amahera y'umurengera abantu badasigura blanchiment n'ukuyeza abantu ngo ari mu ko byiterambere ko bagiye gutaragira iterambere ibyo gacakora ngo ari kuba rubaka amashingo ngo baragira gute amasoko nyine ari karatangwa amasoko makuru ivyo iwabo si biture byanditse mu mategeko igiture ni wabo polisi gusa hariya exoneration y'amantuzi concussion exoneration y'amakori badatanga concussion kwa gutoza amahera ugacisha amanda abantu atari kwe n'amategeko ugatoza amahera abanyagihugu uri kurakora ibintu atemewe n'amategeko umunyagihugu yagira aravuga ngo mbe ivyo wanadutoreza amahera biri hehe ngo mukorereko abantu baragoye bakamahera abantu naho ubaza ati